Eka nsubire kukuramutsa no kuguha kaze bugwanyi wacu we ukunda amakuru kandi ugakurikira amakuru n'ibiganiro vya misi yose tuba twagutunganirije. Inkuru y'umubabaro irashitse, Ndayishimiye Varisito arayitangaje abinyujije ku rubuga rwiwe rwa Twitter. Umuvyeyi harapfuye turaza kumenya uyo muvyeyi yishwe niki, ese Ndayishimiye abitangaje gute. Inkuru zihuta zirabana n'umutekano nuko Igitega hatowe ibigwanisho inyuma y'isakwa ryakozwe n'igipolisi n'igisirikare, kikaba rero iryo sakwa ryari rigendereye kuraba abafise ibigwanisho mu mazu yabo. Igitega rero hakaba hatowe ibigwanisho, turaza kuraba ic'ivyo bigwanisho vyoba vyariko birakora muri Gitega nkuko amakuru n'amatohoza yacu avyerekana. Nayo mu zindi nkuru, umugwi wa ONU ujejwe umutekano hari ivyo yejeje gutangaza ku gihugu c'u Burundi inyuma yaho kuva mu mwaka w'ibihumbi 2015 igihugu c'u Burundi cashizwe mu bihugu vyo guhozwa ko ijisho kubera umutekano muke. Kuri ubu ngubu rero ako kanama ka ONU kajejwe umutekano kakaba gahejeje gusohora itangazo kubirabana n'igihugu c'u Burundi ndetse n'ivyoba bigiye guca bikurikira mu nyuma. Turafise kandi izindi nkuru zitandukanye zirabana n'agateka kazina muntu, abariko baragandagurwa ndetse n'amakuru arabana n'ibiziga vyatowe. Izo rero akaba ari impfunyapfunyo z'amakuru turibuze kugenda tugarukako mu buryo bw'idonido nk'uko twayatunganije. N'amakuru tuba twatohoje twifashishije umugwi w'abamenyesha amakuru bakorera irya nino ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ayo makuru barayatohoza neza bakayaturungikira maze nkayatunganya nkayagushitsako ingingo imwe. Nyuma y'izo mpfunyapfunyo, urupfu ruriko ruravugwa mu muryango w'umutegetsi akomeye ndetse hakaba hariko haranavugwa ibigwanisho bitowe muri Gitega. Umugwi wa ONU ukaba uhejeje kugira vyinshi umenyesha ku Burundi inyuma y'aho igihugu c'u Burundi kiri mu kanama kajejwe umutekano muri ONU. Ivyo vyose kumwe n'andi makuru ntakubwiye uraza kuyumviriza ingingo imwe, ariko imbere yuko tuyatangura reka mbaze ndagusabe gufyonda subscribe canke se sabone. Gufyonda sabone canke subscribe ni kumanuka munsi y'iyi video ukaraba handitse ijambo sabone canke se subscribe ugafyonda ko kugira igihe cose turonsa amakuru mwene nkaya urajuba mu bambere bayaronka. Ndakengurutse cane kuri banywanyi bacu tugiye kubana muri ngaha mu gihugu c'u Burundi, ntara yose uberereyemwo na cane mwe muri ngaha mu gisagara ca Bujumbura mu ntara zitandukanye z'igihugu cacu c'u Burundi, nkaba ndabahaye kaze muri ano makuru. Ndakengurutse kuri wewe munywanyi wacu ukurikira amakuru n'ibiganiro vyacu uri mu bihugu vy'ababanyi, ushobora kuba uri mu Rwanda, ushobora kuba uri muri Uganda, ushobora kuba uri muri Congo canke se uri muri Tanzania n'ahandi hirya no hino ngaha ku mugabane wa Afrika. Ndabahaye kaze cane. Sindi bwibagire abanywanyi bacu muriko muradukurikira muri ku migabane y'amakungu ya kure, ushobora kuba utwumviriza uri muri Amerika, ushobora kuba utwumviriza uri mu mugabane wa Buraya canke se muri Aziya. Mwese ndakengurutse cane, ndazi neza yuko muri abanywanyi bacu kandi mukunda amakuru n'ibiganiro vyacu. Reka no makuru tuyatangurire ku nkuru iboneka ku rubuga rwa Twitter rw'umukuru w'igihugu Ndayishimiye Varisito. Vyagiye bikunda kuvugwa yuko ngo hari umuvyeyi umutegetsi akomeye yoba yapfuye, akaba rero amakuru adushikiye ababaje ari uko nkuko umukuru w'igihugu Ndayishimiye Varisito yanihanganishije umuryango w'umuvyeyi w'umushikiranganji ajejwe ikigega ca leta yitavye Imana. Mu majambo yiwe Ndayishimiye Varisito yanditse ku rukuta rwiwe rwa Twitter ati: umuvyeyi w'umushikiranganji ajejwe ikigega ca leta yitavye Imana.
kw'izina ry'abarundi ndamuhojeje kandi ndahojeje n'umuryango wiwe, inshuti n'abagenzi. Imana imuhe umutima wo kwihangana. Ayo ni amajambo yavuzwe n'umukuru w'igihugu Ndayishimiye Varisito, nubwo atagiye avugwa ko rumwe, ariko ikiboneka nuko uyu mushikiranganje nyene umuvyeyi wiwe yitavye Imana, akaba hari inkuru iciye ku masonga yari dushikiye uno mwanya. Naho mu zindi nkuru ziriko ziravugwa, tuvuye kuri izo zirabana n'urupfu rw'umuvyeyi w'umushikiranganji, kuri ubu ngubu vyagiye bikunda no kuvugwa cane. Hari izindi nkuru ziriko ziravugwa ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi kubirabana n'inama ya ONU jejwe umutekano yari yarashize Uburundi ku rutonde rw'ibihugu vyo guhozwa ko ijisho kumva z'umutekano, bivugwa yuko umutekano utifashe neza. Amakuru adushikiye ku barundi bose bategerezwa kumenya muri kano kanya nuko inama muri rusangi ya ONU kuri ubu ngubu igihugu c'u Burundi rero ngo buhejeje gukugwa ku rutonde rw'ibihugu birangwamwo umutekano muke, ngo bizagumizwa ko ijisho na ONU. Mu makuru yadushikiye ndetse n'amatohoza twakoze, hari abavuga yuko iyo nama nubwo igihugu c'u Burundi coba gikuwe muri ako kanama k'umutekano ka ONU guhozwa y'ijisho, umutekano mu gihugu c'u Burundi uracabangamiwe cane, aho abanyagihugu bicwa bagatogwa ibiziga, vyose bigakogwa ngo n'umugambwe uri ku butegetsi, nk'uko bamwe biwezi vya politike cane cane abakurikiranira politike y'igihugu bari hanze bo bakamenyesha yuko ngo iyo ngingo yafashwe na ONU mu vy'ukuri ngo itabanje kurabwa neza, ariko ngo kuri ubu ngubu Uburundi bukaba bukiri mu kaga, ngaho bivoneka yuko hariko harakogwa n'ubundi irusansoma y'ubwoko gatawuzi ico yobihatse. Ivyo biravugwa rero n'abantu batandukanye inyuma yaho Uburundi buhejeje gukugwa ku rutonde rw'ibihugu birangwamwo umutekano mukeya muri rusange, ngo bizagumizwa ko ijisho na ONU. Aho ni mu gihe kandi kuva mu mwaka w'2015 mu njyane zadutse mu gihugu zo kwiyamiriza ikiringo ca gatatu c'umuhisi Petero Nkurunziza zaguyemwo abatari bace, hakaba hari n'abategetsi ngaha mu Burundi bagirizwa kugira uruhara mu bwicanyi. Muri bamwe muri abo ngabo hakaba harimwo umushikiranganji w'intwaro yo hagati n'iterambere rusangi Gervas Ndirakobuca, akaba yarafatiwe ibihano n'ibihugu vya Buraya yuko muri rusangi nyene azokurikiranwa kuri ivyo vyayagirizwa, kumwe n'abandi bategetsi batandukanye bari ngaha mu gihugu c'u Burundi bagirizwa kugira uruhara mu bwicanyi bwabaye ngaha mu gihugu mu mwaka w'2015. Kuva muri izo njyane rero hadutse intambara, abantu baricwa, abandi barahungishwa, amaradiyo ndetse n'ibimenyesha amakuru birafungwa, abandi rero batizabo baja mu buhungiro. Kuva ico gihe bikaboneka yuko igihugu c'u Burundi kitarasubira ku murongo, ngo Ndayishimiye Varisito vyari bitegerejwe yuko yoba ariwe ashobora kugira ico ahindura mu Burundi. Abakurikirana ibintu n'ibindi bakavuga yuko ngo ico ariko arakora ngo nuko ariko aravangura abanyagihugu, ngo na cane cane biboneka yuko umutari mu mugambwe CNDD-FDD atawe umwitaho canke se ngo yabe akoregwa nk'ivyo abandi bakoregwa, ngahubwo abanywanyi bo mu yindi migambwe bakaba bariko barahigishwa kwicwa, ndetse bikavugwa yuko ngo bamwe bafungwa ataco bazira, nk'uko bamwe abaharanira agateka kazina muntu babivuga. Mu gihe rero c'umwaka w'2015 Burundi bwari bwaciye bushigwa ku rutonde rw'ibihugu biguma bicungishijwe ijisho n'inama ya ONU ijejwe umutekano kw'isi. Nayo mu zindi nkuru ziriko ziravugwa cane, inkuru idushikiye nuko muri Gitega hatowe hakozwe igikorwa co gusaka ibigwanisho. Ivyo bikorwa rero ngo bikaba bije inyuma yaho hiketswe yuko hoba hari bamwe mu bantu banyegeje ibigwanisho. Abakuru akatwereka neza yuko iryo saka ririko rirakogwa, ariko ngo riteye iyi mpungenge ndetse riteye ikibazo gikomeye cane abanyagihugu. Ese iryo sakwa ryakozwe gute? Hoba hari ibigwanisho vyafatiwe muri Gitega? Bimwe kumwe n'ayandi makuru yose twatunganije muravyumviriza muri ano makuru mugiye gutegera amatwi. Sangwa kaze.
abateshejwe izabo bari muri site y'Imutaho mu ntara ya Gitega bazindutse bakikujwe n'abapolisi n'abasirikare. Bamwe muri abo bateshejwe izabo bavuga ko abapolisi bari baje gusaka ibigwanisho ariko bo bakayibonamwo iterabwoba. Hari nk'igihe cy'isaha 10 zo mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu aho abapolisi n'abasirikare baje bava ku mugwa mukuru w'intara ya Gitega baza gusaka ibigwanisho abatesheje izabo igice cyitwa Buhonga kiri muri iyo site y'abatesheje izabo y'Imutaho mu ntara ya Gitega. Abo bapolisi n'abo basirikare bari baje gusaka bari kumwe n'umukuru w'umutumba wa Mutaho ariko akaba atakigwanisho na kimwe bigeze bahatora. Abo batesheje izabo bavuga ko atari ubwa mbere baza kubasaka ariko ntihagire na kimwe bahatora. Bari baje barongowe n'umukuru w'umutumba Mutaho aho yagiye arabereka imihana imwe ibamwo abasore ngaha muri site. Hanyuma rero icyo gihe baciye batanga gusaka iyo site cy'isaha 12 hama barasaka barondera ibigwanisho ntuza gisirikare amawotine n'ibindi bikoresho byose bikekwa by'ugunganya umutekano nta kintu na kimwe bwito bahatora. Abo batesheje izabo bavuga ko iryo sakwa baribonamwo amahinyu ahubwo bakabona ko ari iterabwoba bariko baragirirwa. Ko tumaze gusakwa inshuro zirenga 5 bakazoza n'imbonera kure. Mu bisanzwe kurihweza kurondera ibigwanisho ahubwo novuga nti ni n'umuzi wo kutugira ko iterabwoba kandi iterabwoba ryanakoze cyane mu myaka iheze ya 2015 abenshi bamatejwe ibyabo Mutaho barahungiye mu mahanga. Ubu muri no minsi bari batangiye guhunguka none n'ubundi baraza kusubira dusaka. Tubona yuko ari ubwo batugira ko kugira ngo abatatuye umugambi wa CNDD-FDD barabukone bobomora. Umugwizatunga yemewe muri Burundi ni ubwa mbere uwatanze akazi keshi, ni uwazanye amahera y'agaciro meshi, ni kandi uwabujije amahera y'agaciro gusohoka hanze. No kuvuga yuko najya amahera y'agaciro twari dukwiye guhingura kugira ngo ayo mahera y'agaciro bojanye hanze tukayakoresha mu bindi byankenegwa. Nzonezerwa cyane gihe mu Burundi nasanze ico dushobora kugura hanze ari ikintu cyonyene Imana itaduhaye muri iki gihugu. Aho navuga nkuno munsi amahera akwiye gusohoka hanze agiye kugura igitoro gusa, kuko imiti turafise itunga kama twohinguramwe imiti. Ivyo byose ni twebwe rutegerezwa kubikora. Mwese abagwiza tubuko muri ngaha nta numwe arasaba umubonano ntambwira ati ni mu mpamadolari. Nanje ikibazo ndakibasubiriza mu nkoko nkababwira nti wazanya ngahe ngo nguhemwo. Kubera iki mbaza ico kibazo? Mbaza ico kibazo kuko abantu benshi ntibarategera neza icarico leta, icarico ikigega. Aba mubona b'indongozi babaserukira muri leta baserukira bene gihugu mwebwe nyene bagatunganya itunga ryanyu. Mwazanye ubusa babatunganiriza ubusa.